Reka ndabahe mwiriwe cankwe mwaramutse bivanye naho mu wose aherereye canke igihe wugururiye iyi video. Nongere ndaguha ikaze na karibu mu kiganiro cacu. Twibutsa umuntu wese atarakora subscribe ayikore kugira ngo twubake umuryango wa Nuja Entertainment. N'amahirwe meza kuri twebwe, akongera akaba n'amahirwe meza kuri we mu kugira ngo azogenda abona ibiganiro vyacu n'amakuru yacu mu buryo bworoshe. Nkuko bisanzwe ni KB Canvo muri kumwe kuri micro za Nuja Entertainment. Ariko amakuru yo ntasanzwe ni kuvuga ko araba umuntu wese yaba muto yaba ukuze niki tugomba kuganirako. Nkuko nama nabibabwiye, umuntu wese asabwa amafaranga, niko rupapuro isi gukeneye ko kugira ngo mukomeze kubana. Mu by'ukuri twese twifuza ubuzima bwiza, nubwo bamwe muri twebwe birangira dushitse mu mva hagushika ku nzozi, ariko kuko atabuze umunsi n'isaha gahunda ni gukora cyane. Ntukigere uvuga ngo wananiwe canke nibishoboka utagerageje. Ibitangaje vyinshi vyaragezwe ko n'abantu batigeze bacika intege, mbere no mu gihe vyaboneka yuko ivyo bintu bidashoboka, ariko kugerageza ni intambwe ya mbere gana ku ntsinzi. Iyo uhisemo gutinya, uhisemo gutsindwa utaranatangura. Ni kuvuga ko gucika intege niyo etape ya nyuma, uba utsinzwe 2-0. Mbere yuko uvuga ko bidashoboka, tangura ugerageze. Hari abantu benshi bashikiye indoto zabo impamvu z'uko batemeye imbibe z'ibitekerezo canke ivyiyumviro, ahubwo bahisemo gukora. Niyo mpamvu King The Brace ariwe KB Canvo kubw'urukundo ndabakunda. Reka ndabatumire kwiyandikisha muri Green Card uyu mwaka wa 2027 ko umuntu wese agira amahirwe yiwe, ariko bisaba kuyaha umwanya. Ntabarambiye, reka ndabaha amakuru ajanye no kwiyandikisha kugira ngo uhabwe uburenganzira bwo kuja kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ntango z'ukwezi kw'icumi hagiye gutangura kwiyandikisha ku mpande zose. Ni ukuvuga ko mu bihugu bigera ku 193 ivyemerewe kwiyandikisha ni ibihugu bigera ku 180, naho nyene bafise ivyo bagenderako. Mu gihe igihugu gifise abantu benshi baba muri Amerika, abantu baba muri ico gihugu ntibemerewe kwiyandikisha ngo bahabwe amahirwe baje kuba muri Amerika biciye muri Green Card. Ibihugu vyemerewe kwiyandikisha ni ibihugu bifise urugero ruto rw'abantu basanzwe baba muri Amerika, nk'akarorero Uburundi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda canke Uganda, n'ibindi bihugu vyinshi vyo muri Afrika n'uburasirazuba bwo hagati muri Middle East. Hari ibihugu bitemererwa kwiyandikisha kubera ko bifise abantu benshi bamaze kwimukira muri Amerika, nka Nigeria. Gusa mu myaka yaheze Nigeria yari ikunze kubamwo, ariko kuno mwaka wa 2027 ishobora kutazobamwo ku mpamvu z'uko hasohotse urwandiko rwerekana yuko aba Nigeria basanzwe batuye muri Amerika ari benshi. Ikindi gihugu ca kabiri n'Ubuhindi, ica gatatu ni Ubushinwa, ica kane ni Philippines, ica gatanu ni Mexico, ica gatandatu ni Pakistan, ni United Kingdom ariyo UK, ubwami bw'Ubwongereza. Ico ukwiye kumenya niki, menya neza kwiyandikisha nta mafaranga bisaba, ni ku buntu kandi biroroshe cyane. Iki nico abantu benshi batazi kandi kiri mu byatumye benshi bacika intege ku mpamvu z'uko bagiye bibwa amafaranga. Ariko menya ko bajya bose bagufasha kwiyandikisha nabo mu by'ukuri babaye bafise ubushobozi bwo kugerayo, bubanza kugenda bonyene mbere yuko baza kwaga 10,000 canke 5 kugira bashobore kukwandika uhabwe ayo mahirwe. Nimukemere guhendwa mubona, nawe ufise telefone yawe bemerewe kuvyikorera 100%. Igihugu cyose urimwo birakunda ko wiyandikisha 100%, ahubwo bibanza umenye uti niki gikenewe. Icambere si kindi, ni kumva ko ubikeneye, kumva ko nawe vyokubera. Ica kabiri, ugomba kuba ufise telefone yawe na application ya Chrome canke browser. Ni kuvuga ko telefone yose ya Android ifite izo application. Ni kuvuga yuko hariho link izoba yatanzwe muri Chrome iyo uzoshobora kwinjirirako. Iraba muri description mu gihe bizoba byuguruwe niho tuzoyishira. Kumva zo kubafasha kugira ngo biborohere mu kwiyandikisha. Ikindi gikenewe ni iki, ni kuba ufise foto ya passport muri telefone yawe kandi kwije ibisabwa. Ni kuvuga ko ifise background yera kandi utambaye amaruri canke utambaye imitandiko, ndavuga nk'abamizirima, utambaye inkofero canke udafise ibisuko bishobora gupfuka isura yawe canke amatwi. Ariko ivyo ntibikubera ikibazo kuko muri programme ya Green Card
hariyo uburyo bwo gucekinga niba ifoto yawe yemeye, nko mu gihe utazi igipimo cayo ushobora kuyishiramwo bakayiguhindurira bo nyene, inyuma y'ivyo ukayisevinga hamwe ugashobora kuyishiramo ikemezwa bagaca baguha urupapuro rwa confirmation number, ushobora gukora screenshot urwo rupapuro ukarubika. Ariko nivyatangura tuzobafasha kubikora, muvyandike muri commentaire ababikeneye. Ikindi abantu benshi batazi, ntibisaba ko ubuzi icongereza canke urundi rurimi, pfa kubuzi kuvuga neza ururimi rwa kavukire yawe, ndavuga ikinyarwanda canke ikirundi. Icitonderwa niki? Nukubika confirmation number uba warahawe, kuko uhejeje kwiyandikisha baraguha urwandiko nkuko nababwiye haruguru. Urwandiko ushobora gukora screenshot ukayibika muri telefone yawe canke ukaja kurusohoza bakaguha urupapuro ukarubika ruboneka. Kuko inyuma y'amezi 8 usabwa gusubira kuri application mu kuraba yuko wabaye selected. Ni kuvuga yuko uzoshiramwo confirmation number uba warahawe n'izina ryawe n'umwaka wavukiyeko. Donye ubihejeje uzobona amahirwe wagize, niba amahirwe warayagize meza canke mabi. Ariko bizogusaba no kubisubiramo kuko n'amafaranga bisaba. Mu by'ukuri nimba usanzwe ukoresha telefone kandi ukoresha n'amamega yawe utoba mu biyandikisha, niyihe mpamvu yotuma? Reka nawe ugerageze mu mahirwe. Ariko hagiye havugwa amakuru atandukanye ibyuko green card yoba yarahagarizwe ku mpamvu za Donald Trump asanzwe arongoye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka wa 2025 abanyagihugu basanzwe ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bangana hafi miliyoni 341. Ico gitigiri gishobora guhinduka uko imyaka igenda bitewe n'abavuka ndetse n'abapfa hamwe n'abinjira bavuye mu bindi bihugu. Wese iracari igihugu gifite ubushobozi bwinshi gisa naho kiyoboye ibindi byose ku isi. Donald Trump niwe mu president ateye ubwoba kurusha abandi, kumva zuko akunda gufata ivyemezo bibangamira abandi kandi akunze gukoresha imvugo y'iterabwoba ku bandi barongozi kugira ngo bakorere ku mategeko yiwe. Aherutse kuvuga ko akeneye umukuru w'igihugu ca Venezuela anashirako n'amafaranga angana miliyoni 50 z'amadolari y'abanyamerika ku muntu wese azoshobora kumufatira uwo president wa Venezuela. Donald Trump akaba ari umwe mu badashigikiye green card, ni umwe mu badashigikiye green card, ariko bamwe mu bagize leta ya USA baravyanse bemeza yuko igumaho. Ibinye ndabivuze kubera iki? Ngomvye kuba ndabamaza amazinda. Ndazi ko benshi muri twebwe twari twarumvise izi nkuru, ariko mu by'ukuri bisivyo. Niki coba carateye kuvuga ivyo bintu yuko green card ikwiye guhagarikwa, agahagarikwa umuntu wese agiye kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye muri green card? Hari mu 2017 niho yaja ku butegetsi habaye igitero c'iterabwoba muri New York, bituma Trump yumva ko umutekano muke wo gutegwa n'abanyamahanga bahawe ubwene gihugu muri Amerika. Vuga ko hakwiye kuvaho ivyo bintu vya green card kuko vyoba birimwo mu gutera umutekano muke, ariko vyaraswe na bamwe kubera yuko green card yatanguye mu 1990. Nico gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashizeho programme de visa de diversité. Ariko ijyambere abantu batanguye kwinjira muri Amerika biciye muri green card hari mu 1995 kuko habaye igikorwa cyo gutegura kuva mu 1990, ariko byakozwe nk'imyaka 4. Rero Donald Trump kuva agiye ku butegetsi yagerageje guhagarika programme de visa de diversité ariyo DV programme, ariko irabandanya. Asubira gutorwa muri 2024 naho nyene yashizemo ingufu zidasanzwe, ariko ibi byose byarasenzwe. Ni kuvuga yuko ibinye biracabandanya. Reka tugushimire wadukurikiranye kugira ku musozo, tukwibutsa gukora subscribe. Niba ukunda amakuru yacu reka udufashe uyasangize bagenzi bawe, ushobora gushiraho na commentaire. Ni intererano ikomeye kuri twebwe, tubabwira tuti turabakunda. Tuzosubira mu kiganiro gikurikira. Mwari kumwe na KB Carnival, the king of the streets. We back again.